Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyinga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubivugwa mu bisata bitandukanye arimo nka politike hagati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ko bategetsi bagiye batandukanye. Tutanguriye kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi benshi murabizi ko ku munsi w'ejo uheze aribwo Reverano Ndikuriye umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yatanga imihoho mu nama nkenguzamateka. Twabutsa ko kandi inama nkenguzamateka yashizwe ko muri uyu mwaka na President yemejwe na President Evariste Ndayishimiye irongowe na Gervasi Nderakobuca akaba igiye gutwara mu kiringo c'imyaka 5 kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Benshi ku munsi w'ejo rero bagwe mu gahundwe bumvishe ko Reverano Ndikuriye ubwiwe yisabiye ko ava mu nama nkenguzamateka. Bamwe bati niki catuma umuntu ahara ikibanza citeka nka kiriya. Nkuko vyagaragaye kandi Reverano Ndikuriye akaba ari mu bakenguzamateka bahagarariye inama nkenguzamateka baturuka mu ntara ya Burunga aho yari kumwe na Clotilde Kampimbare. Muri ano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko kuko benshi tuza no kugaruka ku mvugo zatangajwe na Godefroid Niyombare yahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma yaho gutembagaza ubutegetsi vyaburijwemwo. Nkuko vyagiye biravugwa ngo hari zimwe mu ndongozi ziri mu mugambwe CNDD-FDD mu nzego za politike ndetse n'iz'umutekano zikiyaga n'abantu bahunze igihugu. Aho hakaba ari mwo zantwaza ngabo nyene zakoze itembagazwa ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko ntivyaza kwemegwa. Ku munsi w'ejo rero ubwo Reverano Ndikuriye hari hatangajwe ko yatanze imihoho mu nama nkenguzamateka benshi baragiye bibaza vyinshi bitandukanye. Bamwe bagaruka kwihangana riri mu mugambwe CNDD-FDD ndani aho ngo ari impande zibiri zirimwo gusekana muri no misa aho bamwe babifuza ko President Evariste Ndayishimiye aronke kiringo ca kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2027 mu gihe hari abandi batabikozwa bavuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 Evariste Ndayishimiye agomba kuzoheza ikiringo ciwe mu nyuma umugambwe CNDD-FDD ukazotanga uhundi mukandida. Bamwe bakanavuga ko kandi inyurana mu mugambwe CNDD-FDD rifatiye ko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari kugenekerezo ya 6 ruheshi wo mwaka ubwo benshi mu CNDD-FDD bamenyaga ko umuhisi Petero Nkurunziza wahora ari umukuru w'igihugu ico gihe yitavye Imana. Urupfu rwe rero benshi ntibaruvuga ko kumwe gushika naho bamwe bashizwe mwibohero harimo nkarengeye mu Bunyoni yari kwisonga mu bavuga ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Hari amajambo rero Godefroid Niyombare ubwiwe yitangarije. Namajambo yatangaje cyane agendeye ngo kuvyo kubibera mu indani mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no gusekana kuri hagati y'impande zompi. Aya majambo ni Godefroid Niyombare ubwiwe yayivugiye. Reka tuyatangurire kukungene yavuze. General Godefroid Niyombare we yemeje ko muri CNDD-FDD harimo ikibazo gikomeye. Ico kibazo kikaba caratewe na President Nkurunziza ubwiwe imbere yuko ashengera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Godefroid Niyombare akemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kiri mu vyakwegeye igihugu ndetse n'umugambwe CNDD-FDD arivyo bishobora kuba vyarateye kwigabura mu bihangange bitandukanye muri uyu mugambwe. Godefroid Niyombare akemeza ko yafata President Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene amwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikamukwegera ubwiwe ndetse kikanakwegera umugambwe CNDD-FDD. Aha Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. Akavuga ko urwo rukundo rero rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Aho ahanuriye Nkurunziza General Niyombare yaciye akugwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza President Nkurunziza kugenekerezo 13 Rusaba mu mwaka w'ibihumbi 2015 General Niyombare akavuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yarasigaranye bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza ndetse n'umugambwe yakunda.
aho yagize ati twari twifuza ko avaho ko habaho amatora meza hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Burundi. Ivyakurikiye rero mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Batero ninde yohenda abarundi buti none barya abajenero bose sibo bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014. Uti barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanye ikiringo ca gatatu ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe President Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2023, amakuru dufise akemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu ari uti ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Ayo majambo Niyombare yavuze agasa nayo Gaston Sindimwo yatangaje mu kiganiro yigeze kugira mu mwaka w'ibihumbi 2024. Gaston Sindimwo akemeza ko ikibazo cy'umwaka w'ibihumbi 2015 cari hagati ya President Nkurunziza n'akagwi k'abasendede FDD bari bazuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimiyimana na Arengiyome Bunyoni. Gaston Sindimwe nawe nyene yibukije iryo kete ry'abajenero basendede FDD ryo muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014, ariko Sindimwo nawe ntiyigeze avuga icishe President Nkurunziza bakavuga ko yamuherutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Hari benshi rero mu bategetsi ndetse n'abandi batandukanye ngo bafise ivyo bungukiye mu rupfu rwa President Nkurunziza. Gusa kandi hari n'abandi bavuga ko urupfu rwa Nkurunziza rwabaye kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko CNDD FDD atakumvikana kwarimwe mbere, bikanavugwa yuko Vice Ndayishimiye hoba hari amasezerano yahonyanze ubwo wasinyiye imbere y'ivyabona bitanu vy'abajenerali imbere ya Nkurunziza. Reverano Ndikuriyo rero ngivyo gusezera mu nama nkenguza amateka ngo bishobora kuba ari umukenyuro utuma abona umwanya wo kwipanga uhagije mbere kuko ngabari n'amabanga atoroshe kandi asaba kuboneka umwanya ku mwanya. Bamwe bati rero ni rero barungukiye mu rupfu rwa Nkurunziza. Ico ni kimwe mu kibazo cy'amacibazwa matohoza y'ivyaha bikomeye ngo nimba Nkurunziza yarishwe ninde shobora kubironkamwo inyungu. Hari imigwi myinshi yari yanka President Nkurunziza, haba mu bahoze bagendana muri CNDD FDD haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko Nkurunziza apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze, akaba yarapfuye hamaze gutogwa umusubirizi wiwe. Muri ico gihe abatavuga rumwe na Nkurunziza nta cyari gutuma aribo barondera ko apfa. Uyu musubirizi wa Nkurunziza rero ngo ntiyaragiye koroherwa na gatoyi, ko President Nkurunziza ngo yasa n'ubwiye atagiye nk'imboneza yamaho. President Nkurunziza yarafise ububasha atawundi mu bahoze batwara Burundi yigeze agira. Itegeko rigenga imboneza y'amaho ryavuga ko mu kwezi kw'indwi azohora ashikiriza ijambo abarundi bose nyuma irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza kwikukira. Kumva rero hari umuntu aho ijambo abarundi bose mu gihe nk'ico bikaboneka ko yasa n'uri hejuru y'umukuru w'igihugu. Itegeko ryavuga ko hari ibisata bihambaye imboneza y'amaho yotegerejwe kubazwa imbere yuko bifatwamwo ingingo. President Nkurunziza ngo yogumye abazwa imbere yuko bifatwa nk'ingingo aho ni nko mu gisata cyo gucukura ubutare. Aha tukabibutsa ko mu ngingo za mbere President Ndayishimiye yashitse afata haba no gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare. President Nkurunziza yari yarasinye nk'iyi ngingo itari gushoboka imboneza y'amaho ikiriho. President Nkurunziza ngo yaregiye kandi abashe President Ndayishimiye mu kumutegeka abozogena mu mabanga ahambaye y'igihugu. Nkurunziza aramubwiye abashikiranganje adashobora gukura muri leta, aho kaba harimwo nka Domitien Ndio Kubwayo, Deogide Rurema, Tadendi Kumana, Aimé Laurentine Kanyana. Yaramubwiye ko kandi ategerezwa kugumiza General Gabriel Nizigama bataziratibiya mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, Emmanuel Sinzo agira mu burongozi bw'inama nkenguza amateka ndetse na Geras Daniel Ndabirabe mu burongozi bw'inama shinga mateka. Ibi kandi harimo no kugena Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere no gutoza Reverano Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Reverano Ndikuriyo iki kibanza bikavuga ko naco hoba ariko haravugwamwo ingumu zidasanzwe mu matora azoba muri nzero umwaka utaha w'ibihumbi 2026. Hagato kandi ngo President Nkurunziza niwe yari kuguma arongoye inama nkuru y'inararibonye ya CNDD FDD iyo bita Conseil des Sages. Uwo mwumvikano rero bavuga ko Reverano Ndikuriyo azorongora CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 kugira ngo atoze President Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Arengiyome Bunyoni niwe yorongoye CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 bakaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2034.
waduhaye intahe y'ibanga yatubwiye ko Perezida Ndayishimiye yasinyishijwe bino bintu imbere y'ivyabona bitandatu bifise ipete rya generali. Munantunge imbere twe twabwiye ivyabona bitanu. Ngo rero imwe mu mikanyuro Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha muri ino minsi niyo guhonya aya masezerano yo barasinyiye imbere y'ivyabona bitandatu bifise ipete rya generali. Rero ngo Reverend Ndikuriyo yabitahuye hakiri kare, nawe ngaca arisokora mu nama nkenguzamateka atanga imihoho kugira ngo abone uko yipanga neza. Mu mwanya wa mbere Perezida Ndayishimiye ngo yarakurikije amasezerano, ngo ariko gahoro gahoro yagiye arayasambura, bakaba basigaye bike cyane mu vyo yemereye Nkurunziza. Muri leta nta mushikiranganje nimwe wa Nkurunziza asigaye. Indoto yo kuzosubirizwa na General Bunyoni bumuzi wibuye, umugambwe arawifatiye ubu, na Reverend Ndikuriyo ngo afise ububasha buke cyane mu mugambwe kubera amategeko ntunganya mugambwe yahinduwe. Ngo Ndayishimiye arashobora gukura Ndikuriyo, ngo ariko navyo biracamukomereye cyane. Prime Niyongabo aracari mu mabanga, mu gihe Gabriel Nizigama batazira tibiya we yahinduriwe amabanga, yavanywe mu kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu kuru, bakaba ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ngo amasezerano yose rero ajanye no gucukura ubutare yarafuswe. Societe Interpetrol yazana igitoro, inavuga ko Nkurunziza yo barafisemo umutahe ukomeye cyane, ngo yarirukanywe muri ico gisata. Isubirizwa Prestige ivuga ko ari ya Mukandayishimiye. Ngo ni gutyo rero ikena ry'igitoro ryabaye umuzi wibuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngo vyinshi rero mu vyo Nkurunziza yarahagaze ko vyarafuswe. Ibi rero ngo nivyo bamwe mu bagumye banga muri CNDD-FDD bariko baragwanira mu mpisho. Bamwe bakavuga yuko Perezida Nkurunziza yaba kiriko aya masezerano yakagombye kuba ari karubahirizwa, ariko vyinshi Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko biriko biramuta ku amazi, cyane cyane nko kuronswa ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Akaba ariyo mpamvu nawe yicara akora imikenyuro igiye itandukanye, yicara akora imikenyuro myinshi igiye itandukanye, cyane cyane kubirabana ku ngingo ziba zigomba gufatirwa mu mugambwe, abagombwa kuronswa ibibanza bishobora kumworoheza kuzokwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027, ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Impande zompi rero muri CNDD-FDD zikaba ziriko zirasekana ku rwego rudasanzwe. Hakaba hari n'andi makuru tuzobageza ko mu minsi iri imbere. Impunzi z'abanyekongo zihungira mu Burundi zabaye nyinshi, ngo zikaba zinyegejwemo kandi n'abitwaje ibigwanisho, hakaba hari uruhagarara no gukenera gufashwa. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyekongo barajabutse urubibe rw'u Burundi na Kongo kuva mu ijoro ry'igenekerezo y'indwi rishira igenekerezo y'umunani Kigarama, bahunga intambara zikomeye ziri hagati ya FARDC, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bagwanya M23 mu bice vya Sud Kivu. Ihunga ry'abo banyagihugu rero bavanzimwe bitwaje ibigwanisho ngo bituma Burundi buja mu kaga k'umutekano no gukenera gufasha izo mpunzi. Guhunga mu Rudava kuva muri Sud Kivu, abasivile n'abitwaje ibigwanisho bavanganye. Impunzi zivuye Iluvungi, Katogota, Bwegera, Ruberizi, Mutarure na Sange barajabutse urubibe baciye ku kiraro kiriko kirubakwa ikaburantwa kwibarabara rya gatandatu muri zone Buganda muri commune ya Bukinanyana. Bw'amasoko menshi imigwi itwaje ibigwanisho imaze gusugereza ako karere, vyatumye abitwaje ibigwanisho bavangitirana n'abene gihugu. Kugenekerezo y'umunani Kigarama, ibikorwa vya gisirikare vy'abasirikare b'abarundi Wazalendo na FDLR vyatumye hafatwa ibigwanisho, imyambaro ya gisirikare n'abantu bikekwa ko ari abagwanyi ibinyegeje. Ivyo bikorwa vyabereye Ikasenga zine ihana urubena ndava komine Bukinanyana. Igice c'abikeka rero carungiswe mu ikambi igira 112 rwanira hasi mu ntara ya Bujumbura, abandi barungikwa ku Mudubugu, naho nyene hakaba hari mu buseruko bw'igihugu. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Leonidas Ndaruzaniye yemeje ko hakomejwe umutekano mu kuvangura abasivile bagowe n'abagwanyi bashobora gukora ikibi. Ababa ikaburantwa Gasenyi, Rusiga, Marambo na Gatoki baremeza ko babonye bitwaje ibigwanisho baja bukuruzi mwijoro, bagasaba indongozi gukora amatohoza yimbitse kuko batinye ko mu mpunzi ashobora kuba hinyegejemwo abantu bitwaje ibigwanisho. Ukubera ubwo bwinshi bw'impunzi rero zihunguka, abantu babayeho nabi. Benshi muri izo mpunzi barara hasi, abandi barundanye ko mu birasi vy'amashure, amashengero canke mu miryango y'ababakiriye. Ngo barabuzaho bakiko umusaya, amazi meza, imiti, ibipfungurwa ndetse n'ubwiherero. Imvura nayo rero ntiriko iravyorosha kuko irimwo irabisongera isibe muri iki gihe.
nk'uko amakuru dufise avyemeza ngo amasoko menshi akavuga ko abana 5 n'abakuze 2 bamaze gupfa kubera babura ibipfungurwa. Impunzi zihamagarira leta y'u Burundi na HCR gutabara vyihuta. Ikiriko kirakogwa na leta y'u Burundi, umushikiranganje ndaruzaniye yaherekejwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi yatangaje ko kujana impunzi mu makambi abigenewe, itangwa ry'impapuro mfata kibanza, gucungera bikomeye abinjira kugira ntihabe abinyegezamwo, ingingo ruhasha kuri buri muntu wese atunze impunzi atayandikishije. Mu buseruko bw'u Burundi huguruwe ikambi nshasha y'impunzi ibusuma. Muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu ikambi nshasha igenewe kwakira impunzi z'abanyekongera kirategurwa ku mutumba wa Busuma muri zone Kayongozi. Nihigira gatatu muri ako karere kandi kazokwakira hagati y'abantu 4,000 ndetse n'ibihumbi 6. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira impunzi ONAPRA cyatangaje ko umwanya n'umwanya imiduga HCR izanye impunzi ishobora gushika ivuye muri Kongo. Mu itangazo ry'ico kigo abanyagihugu bagasabwa gufasha mwiyakirwa ry'abo bantu no gukorana n'inzego. Imigwi ya mbere yajanywe icishemere hafi y'urubibe ariko aho haracabura aho kuryama, ibipfungurwa n'inyubako z'ubwiherero bigatuma babangamirwa n'ingwara. Umutekano muke n'ingorane zo gufasha ku Burundi mu gihe rero intambara zibandanye mu buseruko bwa Kongo. Burundi byisanze mu kibazo cy'abimukira gikomeye, kuvangura abasivile bari mu magogo n'abitwaje ibigwanisho, gucungera umutekano w'igihugu ndetse n'ibikorwa vyo gufasha vyiyongereye. Ngorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne bitarafyina ko kugira ngo tuzucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Na byinshi rero turiko turabatohoreza tuzakobageza ko mu mwanya uri imbere byose nimuze gucikanwa yoba aza kuba ariko aravugwa mu gisata cy'umutekano agatika kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa. Gusa kandi none tukabibutsa ko tanga imihoro rya Reverano Ndikuriyo rishobora kuba ryateje ikibazo gikomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikanavuga ko muri Conseil de Sage hari canke se mu nama nkuru y'inararibonye z'umugambwe hari ivyo batariko barumvikana navyo. Tuza kugaruka ko Imana ibahezagire no Mpuza TV.